Ndabaramukije abakunzi mwese mwe kumadukurikira kumbonesha kure Heritage. Uyu mubona ni mwene Solantre Bukuru. Nkaba nifuza ko dusangira uyu munsi umutwe w'ijambo uvuga ngo isengesho ryiza ku Mana rimeze gute. Mbega Imana yishura amasengesho yose haba namba. Hari amasengesho dusenga ntitwishugwe kuko twa twasenze nabi. Ni nayo mpamvu uyu munsi ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana ridufasha kumenya isengesho Imana yishimira ikongera ikishura. Kuko si amasengesho yose Imana yishura. Imana si amasengesho yose yumva. Hari amasengesho umuntu asenga ugasanga yasenze nabi, Imana bigatuma itishura. Rero turaza gufashanya uyu munsi turabe isengesho ryiza ku Mana uko riba rimeze. Turaza kurabira hamwe kandi n'isengesho ribi ku Mana uko riba rimeze, kugira ngo dushobore gusenga neza hama twishugwe neza. Kuko usenga nabi ukishugwa nabi. Yesu ashimwe cyane. Rero nkiri muri no ntangamarara nashaka gatoyi kubabwira ko isengesho ryiza ku Mana kera nahora nibaza ngo iyo usenze umwanya muremure niho uri kusenga neza. Ndazi ko atajeje nyene namwe muri kumurankurikira mushobora kuba mwibaza muti kugira ngo Imana ishobore kunyumva irifo ko ngwiza amajambo menshi, irifo ko mfata umwanya mwinshi, irifo ko mara amasaha n'amasaha ndiko ndasenga. Ariko mwibuke Yesu ingene yavuze ngo iyo musenga ntimube nka zandyarya ziyumvira yuko kubwo kugwiza amajambo menshi ariho zizokumvirwa. Benshi bibaza yuko kugira ngo masengesho yabo yishugwe bisaba ko barinda kumara amasaha n'amasaha basenga. Ariko nagomba ndababwire ngo isengesho ryiza ku Mana sirirya sengesho rimara amasaha menshi, sirirya sengesho ushiramo amajambo menshi, oya. Kuko mwibuke igisuma ku musaraba cyasenze isengesho rigufi mugakirishugwa. Cyabwiye Yesu kiti uyu munsi ni waja mu iparadizo nanje uranyibuka. Yesu acavuga ngo nanje uyu munsi nyene toza kubana mu iparadizo. Byumvikana ko isengesho ryiza ku Mana ntiririnda gusaba amasaha maremare. Rero ico ciyumviro nimba ugifise cyo kwibaza yuko umwanya umara munini wo mu masengesho arivyo bizotuma Imana ikwishura, umenye ko uzoba uri kurihenda cyane gose. Isengesho ryiza ku Mana sirijya riri kilometrike, sirijya rifata umwanya muremure. Haleluya. Ikindi kintu abantu benshi bibaza ko isengesho ryiza ku Mana ari irya sengesho ririmo amajambo meza, amajambo asosa. Ayo no kwita mu gifaransa amajambo ari poetique. Hari abantu rero bibaza ko kubwo gushiramo amajambo meza aryoshe, aryohera ugutwi aribyo bituma Imana ibishura. Ugasanga mu isengesho ryabo bariko barashiramo amajambo umengo bariko bararesha Imana. Oh kibirenge kizima, oh gitandara cera, oh mungere mwiza, El Shaddai n'amazina menshi yo mu Giheburayo kugira ngo bikunde ya masengesho yabo aryohera Imana bituma ibishura. Ariko nagomba ndababwire amajambo meza si yatuma isengesho ryawe ryishugwa. Ntuze wibaze ko kuba ufise poeme nziza, kuvuga amajambo meza aryoshe arimo Igiheburayo, ukavanga kibirenge kizima, ukagerageza kubwira Imana ubukuru bwayo, ivyo ni vyiza ariko ntibiba ariyo base yo gufatira ko Imana bica bituma ikwishura. Kuko ndabibutsa ko nkunda gutanga kano karorero, umuvyeyi afise umwana muto uri kuraraba ntarinda kuvuga amajambo aryoshe kugira ngo mama wiwe amwishure. Oya. Umwana arashobora kuvuga ibintu mengo ntibyumvikana ariko ku muvyeyi akaraba motif itumye uwo mwana avuga uko bigatuma mukorera ica musavye. Rero Imana yacu si Imana yishura bivanye n'ukuri kurakoresha poezi mu masengesho yawe. Sindabibabujije, ni byiza kubikoresha ukabwira Imana ko ari inkuru ihambaye ikomeye, ariko ntiwibaze yuko Imana iri impressionné n'amajambo poetique ukoresha. Ntiwibaze ko Imana ikangwa n'amajambo meza ukoresha. Yesu ashimwe cyane. Rero abandi bantu bibaza yuko isengesho ryiza ku Mana ari isengesho riba rivanzemwo no kwisonzesha. Hari abantu usanga bamara iminsi 40 ku musozi basenga bisonzesha, bibaza yuko kubwo kwisonzesha kwa cyane ariho Imana izobishura. Ariko ndagomba ndabibutse ko no mu gihe ca Eliya abavugishwa babayari ngo barikebaguye bamara umunsi wose biyiriza ariko nta cavuyemo. Imana ntigeze ibishurisha umuriro. Byumvikana ko urashobora gusenga ukikebesha ukamara umwanya wisonzesha iminsi 21, iminsi 40 mugo ugasanga aya masengesho ntahimba Imana. Rero
ibi ni ibintu bitatu bikunda guhenda abantu bakibaza ko bazokwishurwa amasengesho yabo ari uko barinze gufata umwanya muremure mu gusenga, ari uko barinze gukoresha amajambo poetique, ari uko barinze kwisonzesha kwa cane ko ariho bazokumvirwa. Iyo aba kwisonzesha kwa cane ari byo bituma twishurwa, abafarisayo n'abasadukayo baba ari bo bantu ba mbere bari kuba bariko barishurwa mu gihe ca Yesu. Mugabo Yesu yavuze ngo nubwo bamara amasaha menshi bisonzesha, bakisonzesha gatanu ku munsi, ivyo ntivyatuma baca bishurwa. Yesu ashimwe. Rero nagomba turabire hamwe isengesho ryiza ku Mana mbega rimeze gute. Haleluya. Ariko imbere ko tuvugana isengesho ryiza ku Mana uko rimeze, nashaka gato tuanze turabe isengesho ribi ku Mana uko riba rimeze. Duhejeje kubona yuko isengesho ryiza ku Mana sirijya riba rifata umwanya munini. Sirijya riba ririmo amajambo meza sosa aryohera ugutwi, kandi sirijya riba ririmo ukwisonzesha. Nubwo ivyo byose bifasha, mugabo sivyo bituma Imana ikwishura. Hari abantu beza usanga basenga amasengesho meza aryohera ugutwi, mugasanga ntibishurwa. Hari n'abandi bisonzesha muga ntibishurwe. Hari n'abandi bakoresha amajambo afata umwanya muremure, mugabo ugasanga ntibishuwe. Rero tworabira hamwe, mufashe turabire hamwe, munyemerere turabire hamwe isengesho ryiza ku Mana uko riba rimeze. Ariko imbere yuko tubiganira ko turaba isengesho ribi ku Mana uko rimeze. Mbega isengesho ribi ku Mana rimeze gute? Icambere na mbere, isengesho ribi ku Mana ni rirya sengesho usanga riri egocentrique. Mu Kirundi isengesho usanga ari ryo kwikwegerako. Isengesho usanga riraba wewe gusa. Hari abantu usanga gusenga kwabo, amasengesho basenga ugasanga atuhuna otuhu yabo nyene. Ugasanga ayo masengesho araba bo gusa. Bagasaba ibibahimbara. Reka dusome muri Yakobo 4:3. Haravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Aha Yakobo ariko aravuga igituma abantu benshi basenga ntibishugwe. Ngo murasenga ntimuronke kuko musaba nabi. Ngo ivyo musaba mubisaba kugira ngo bibahimbare gusa. Donc aya masengesho usanga arayo kuguhimbara gusa, arayo kuzuza ivyifuzo byawe gusa, Imana ntiyishura. Yesu adufashe. Iyo uri kurasenga rero, ugasenga uraba wewe gusa, ugasenga wikwegera ko wewe gusa, ugasenga urabisha iwawe gusa, uzumenye ko aya masengesho Imana itayishura. Niko muri Yakobo bavuze. Rero isengesho egocentrique ni ribi. Isengesho usanga riraba wewe gusa, umuryango wawe gusa, abana bawe gusa, umugabo wawe gusa, ayo masengesho Imana ntiyishura. Isengesho rero ribi ku Mana niryo sengesho usanga wirabishako, wikwegerako, ugasanga ni isengesho ryo kwikunda. Ugasanga uri kusaba umuryango wawe gusa umererwe neza. Ugasanga uri kusaba uronke visa, uronke umuduga, uronke abana bawe gusa, byose bikaraba wewe gusa. Mana mpa. Donc ugasanga kuva itariki ya mbere gushika itariki 31 amasengesho ugenda usenga araba wewe gusa. Nta bandi bantu wibuka gusengera, ahubwo wewe gusa ushaka ibyawe abari byo gusa bimererwa neza. Ntiwifuriza abandi ko Imana nabo yo bagirira neza, ahubwo ushaka gusa Imana irabe wewe gusa, yishure wewe gusa, ihezagire wewe gusa, ikore kuri wewe gusa, ihezagire wewe gusa. Rero twirinde aya masengesho usanga araba twebwe gusa. Aya masengesho egocentrique usanga atari meza ku Mana. Icya kabiri, isengesho ribi ku Mana kandi ni isengesho usanga ririmo gukekeranya. Reka turabe muri Yakobo 1:5 gushika ku 7. Haravuga ngo Yakobo igice ca mbere 5 gushika ku 7. Haravuga ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, nabusaba Imana igabira bose atakinubwe, idatera imiragwe, azobuhabwa. Ariko asabe yizeye ataco akekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbaguritswa. Uyo muntu yoye kwiyumvira ko ari nica azohabwa n'Umwami Imana. Haleluya. Aha batubwiye ngo ushaka ubwenge nabusabe Imana. Ngo ariko abusabe Imana yizeye, ngo kuko ukekeranya ngo ameze
ngo nk'ubwato butwarwa n'imipfunda, ngo bene iyo muntu akekeranya yoye kwiyumvira kwica ariko arasaba Imana azogihabwa. Vyumvikana yuko isengesho ririmo gukekeranya Imana ntigishura. Rero iyo uriko urasenga ugakekeranya, ugashika ahantu ugakekeranya ubushobozi bw'Imana, ugakekeranya ko Imana ishobora kubikora, umenye ko ibyo uriko urasenga Imana itazovyishura. Rero iryo ni isengesho ribi ku Mana. Iyo uriko urasenga ugakekeranya, uri kusenga isengesho ribi ku Mana, kandi Imana ntigishura. Abantu benshi rero barasenga mugo ugasanga muri bo barafise ugukekeranya. Inyuma y'amasengesho yabo ugasanga hari ugukekeranya, baguma bakekeranya, no mu kwatura kwabo kavyumva ko nubwo basenze basaba ikintu ku Mana ntibizeye ko Imana iza kugikora. Ariko birivuga ngo iyo musenze mwizere ko mwagihawe muzobona kiba. Haleluya. Rero gukekeranya ni isengesho ribi ku Mana. Isengesho riba ririmo gukekeranya Imana ntigishura. Haleluya. Rero ikindi kintu dukwiye kwirinda mu gusenga kwacu ni ikintu kijanye n'ubwibone. Isengesho riri mu bwibone naryo nyene Imana ntigera igishura. Reka turabe muri Luka 18, Luka 18 ku murongo waho wa 11 gushika ku murongo wa 14. Isengesho riri mu bwibone Imana ntigishura. Luka 18 umurongo wa 11 gushika kwa 14. Haravuga ngo umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'ababandi bose, abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke n'abameze nk'ujya mutoza kori. Mu minsi indwi yose nisondesha kabiri, ntanga ikigira 10 c'ivyo ndonka byose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati, Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha. Ndababwire uwo muntu yamanutse ajiwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko wishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko wicisha bugufi azoshigwa hejuru. Aha Yesu ariko aravuga abantu babiri baduze ku musozi gusenga. Umwe yari umutoza kori, uwundi nawe akaba umufarisayo. Uwo mutoza kori ariwe aserukirano vuga abanyabyaha, wewe yari afise guca bugufi. Igihe yasenga yigaya, avuga ati, Imana simbereye, ndazi ko ndi mubi, mbabarira ngirira ikigongwe. Ariko hambavu yiwe hariho umuntu w'umunyabwibone yitwa umufarisayo. Wewe igihe yasenga yereka Imana yuko ashoboye. Mana ndagushimira yuko nshoboye kwisonzesha kabiri mu ndwi. Ndagushimiye yuko ntameze nk'ujya mutoza kori. Jewe nisonzesha kabiri mu ndwi, jewe ntange ikigira 10 kuruta abandi bose, jewe ndisonzesha kurusha abandi bose. Eheraba jewe ndagororotse, jewe nta byaha nkora. Urumva yarafise isengesho riri mu bwibone. Yesu rero acavuga ngo abo babiri mwibaza ko arinda zo kwishurwa. Ati uzo kwishurwa nuwo yicishije bugufi, ngo kuko wicisha bugufi Imana izomushira hejuru. Rero bene data iyo dusenga tugasenga dufise ubwibone, tuba tuko dusenga isengesho ribi ku Mana, kandi isengesho riri mu bwibone Imana ntishobora kugishura. Hari abantu rero benshi bameze nk'uyu mufarisayo, iyo bariko barasenga usanga basenga bafise ubwibone, bagasenga bavuga nk'uko umufarisayo ati, jewe nisondesha cyane, Mana ndagushima ko je ngororotse, Mana ndagushima ko jewe kabiri mu ndwi bari mu masengesho kwisonzesha. Umva, igihe cyose ushimangiye kugororoka kwawe, ugasenga wereka Imana yuko umenga urashoboye, uburiko ugira ubwibone, kandi Imana yanka abanyabwibone ikagirira ubuntu abaciye bugufi. Twirinde rero amasengesho usanga ahagaze ku bwibone. Ayo masengesho Imana ntiyishura. Ivyo bintu rero bitatu ni ibintu nafashe ndabishira mu mugwi umwe w'isengesho ribi ku Mana. Nuvuga ngo isengesho ririmwo ukwikunda, riri egocentrique, niryo sengesho ribi ku Mana. Ikindi naco isengesho ririmo gukekeranya naryo ni isengesho ribi ku Mana. Icya gatatu isengesho riri mu bwibone nk'ubw'uyu mufarisayo naryo nyene ni ribi ku Mana. Ayo masengesho rero uko ari atatu Imana ntishobora kuyishura. Haleluya. Mwibuke turi kucigwa kivuga ngo isengesho ryiza ku Mana. Twamenye ko isengesho ryiza ku Mana ntabwo ari isengesho rifata umwanya muremure, nubwo ari vyiza,
bigushobokeye ugasenga umwanya muremure ni byiza, ariko ntuzobifate nk'aho umengo Imana yishura gusa abafata umwanya muremure basenga. Iyo biba bityo, Yesu ntiyari gushobora kwishura ujya musuma yari ku musaraba, kuko ujya musuma yari ku musaraba yasenze ishengesho rigufi, yavuze ati Imana ni waja mu bwami bwawe uranyibuka nanje. Yesu acara mwishura, amwemerera kubana nawe mu paradizo. Rero isengesho kandi ryiza ku Mana ntabwo ari isengesho riri poetique, ririmo amajambo meza aryoshe aryohera ugutwi. Ikindi naco, isengesho ryiza ku Mana ntabwo ari rya sengesho urinda kwisonzesha 40 jours 21 jours. Hari abantu bamara iminsi 40 bisonzesha mu ugasanga ugusenga kwabo ntikwigeze gushikira Imana canke Imana ntigeze kwishura. Rero twabonye kandi ikindi naco yuko isengesho ribi ku Mana ni rya sengesho usanga ririmo kwikunda, ni rya sengesho usanga ririmo gukekeranya, ni rya sengesho usanga ririmo ubwibone. Ubwo bwoko rero bw'amasengesho ntibuhimbara Imana kandi Imana ntishobora no kubwishura. Rero umuntu yo cambaza ikibazo, none ko tubonye ko isengesho ryiza ribi ku Mana ari isengesho riri egocentrique, ko tubonye ko isengesho ribi ku Mana ari isengesho ririmo gukekeranya, ko tubonye isengesho ribi ku Mana ari isengesho riba ririmo bwibone no kwikunda, none finalement isengesho ryiza ku Mana rimeze gute? Haleluya. Isengesho ryiza ku Mana ni isengesho riba rivanzemwo ukwizera. Usomye mu Baheburayo 11:6 haravuga ngo kuko uwegera Imana wese akwiye kwizera kwiriho kandi gahimpera abayirondera. Haleluya. Ngo kuko utizera ntibishoboka ko ahimbara Imana. Haleluya. Umva ndakubwira, igihe cyose uje gusenga udafise ukwizera ntuze witege ko Imana izokwishura, kuko ikintu gihimbara Imana ni ukwizera. Byumvikana yuko Imana yishura isengesho riba rivanzemwo n'ukwizera. Usomye muri Yakobo 5:15 naho nyene harashigikira kino ciyumviro ndabahaye. Yakobo 5:15 haravuga ngo kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi, umwami azomuvyura, kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharigwa. Hano bavuze ngo kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi. Byumvikana ngo isengesho Imana yishura ni isengesho riba rifatanye no kwizera. Isengesho riba rivanzemwo no kwizera rihimbara Imana bigatuma igishura. Aha muri Yakobo bavuze ngo ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi. Ngo nahazoba yakoze ibyaha Imana izobimuharira. Yesu ashimwe. Rero wowe wifuza gusenga ngo wishugwe, wowe wifuza ko Imana yishura isengesho ryawe, gira ukwizera. Vanga ukwizera mu byo uri kurasenga, kuko birivuga ngo uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho. Intambwe ya mbere yo mu gusenga kugira ngo Imana yishure ifo kugira ukwizera. Kenshi Yesu ariko arakiza abantu yavuga ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Nukuvuga ngo Yesu amasengesho yose yasengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, yababwira ngo ukwizera kwawe kuragukijije, nibikubere nkuko wizeye. Niko yagenda arababwira, kuko ukwizera muri buno bwami turimwo kuri fondamentale, n'uvuga nti ukwizera kutarimwo mu masengesho yacu, ayo masengesho ntashobora gushika. Nico gituma rero ikintu gihimbara Imana ni ukwizera. Haleluya. Twabonye haruguru yuko iyo umuntu akekeranya ngo uwo muntu ntashobora kuronka ikintu na kimwe ku Mana. Niko muri Yakobo bavuga ngo ukekeranya yoye kwiyumvira ko ari ikintu na kimwe azohabwa kiva ku Mana. Haleluya. Ariko birigace tubwira ngo uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho. Mwene data, iyo uri kurasenga izere. Ukwizera mbega ni iki? Ukwizera no kumenya gose udakekeranya. Haleluya. Nuvuga ngo ukwizera ni gihushane cyo gukekeranya. Rero abantu benshi gituma batishugwa nuko basenga isengesho riba ririmo gukekeranya, nuko basenga isengesho riba rimwo ubwibone, nuko basenga isengesho riba riri ryo kwikunda. Ugasanga ni isengesho ryo kwikunda. Ariko nitwashaka ko Imana yishura amasengesho yacu, ni muze tugira ukwizera. Iyo tuko turasenga tugira ukwizera, usenga ufise ukwizera mu mutima wawe, ntusubire gukekeranya. Nimba ari ikintu kurasaba Imana, gira ukwizera, kuko ukwizera guhimbara Imana. Atakwizera ntibishoboka kuhimbara Imana. Haleluya. Icya kabiri kiranga isengesho ryiza riva ku Mana, ni isengesho
Imana iba ifisemwo inyungu. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Imana irahimbagwa n'isengesho iba ibonamwo inyungu. Imana irahimbagwa n'isengesho iba ibonamwo intérêt. Amasengesho menshi dusenga muze murabe mwisuzume muzosanga ari amasengesho azanira inyungu twebwe. Mugabe Imana irakunda rya sengesho nayo nyene ibonamwo inyungu. Haleluya. Urugezo nubaha usomye muri Samuel wa mbere igice ca mbere kuva ku murongo wa 11. Reka tuhasome twihuse. Samuel wa mbere igice ca mbere umurongo wa 11 hatubwira inkuru ya Hana. Muratsi ko Hana atakibondo yari afise, hama harageze igihe rero aja mu ngoro y'Imana asaba Imana ikibondo. Muga murabe rero isengesho ryiwe ni isengesho nofata ko tworabira ko nk'akarorero keza kugira ngo natwe twishugwe. Samuel wa mbere igice ca 11 igice ca mbere umurongo wa 11 murantunga twumve ingene Hana yasenze avuga. Mu gusenga kwa Hana yavuze ngo umurongo wa 11 maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu arira cane, asezerana isezerano ati ewe Uhoraho nyene ingabo, ni waraba umubabaro wanje incoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jewe incoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha Uhoraho abe uwawe kuzorinda apfa, kandi nta rufuhe ruzomugera ku mutwe. Haleluya. Hana yari afise umutwaro wo kuronka ikibondo kuko yari ingumbakazi. Haleluya. Hana ntiyavyara kandi yaramaze igihe kirekire, yari afise n'umukeba we yama mutwenga, ariko igihe kiraza aja mu ngoro y'Imana. Ico nkundira Hana ca mbere nuko muri uko kuba ingumba ntiyagiye kurondera inyishu ku bapfumu, ntiyagiye kurondera inyishu ku banyamareba. Hari abantu benshi bibagora kwihangana, ugasanga bari mu kibazo nk'iki ca Hana, bakabona uruvyaro ruratevye ntibaronse ikibondo mu gihe bari bashakiye, baca baja mu bapfumu bitegayo inyishu. Muga murabona ko Hana hakurondera inyishu ku banyamareba, hakurondera inyishu ku bapfumu n'abarozi, wowe yagiye kurondera inyishu ku Mana. Ndakwifurije yuko igihe wisanze mu kibazo nk'iki ca Hana ukeneye inyishu iva ku Mana, genda ku Mana bariho yirondera. Ntuje kwirondera ku bantu, ntuje kwirondera ku bapfumu, genda urondera inyishu ku Mana kuko Imana ni igufitiye inyishu y'ikibazo cawe. Hana rero agenda ku Mana arasenga. Ugusenga kwa Hana niko kwandyoheye. Hana mu isengesho yasenze urabona ko atigeze yikunda. Yabwiye Imana ati Mana ndagusabye umwana w'umuhungu, kandi ni wamumpa nzomuguha gukorere kurinda azorinda apfa. Murumva ko Hana isengesho ryiwe ryari rigizwe n'ibintu bibiri, ryari rigizwe n'isezerano hamwe n'igisabo. Igisabo nuvuga ngo Hana yavuze ati Mana mpa umwana w'umuhungu, ico cari gisabo. Mugana wacagira isezerano asezeraniye Imana ati Mana uyu mwana ni wamumpa nanje nzomuguha gukorere. Nababwiye ko Imana isengesho ryiza ku Mana ni ryarindi Imana ibonamwo inyungu. Murumva ko rero Hana uwo mwana nubwo yari ko aramusaba Imana, nawe yarashaka ko uwo mwana Imana izomuronka ko inyungu. Yavuze ati ni wamumpa azoca gukorera, nzomuguha gukorere. Rero nagwa nababwire ngo iyo tuko turasenga tugerageze natwe muri ayo masengesho, muri ico gisabo tuba turiko turabwira Imana, turabe yuko n'Imana nayo ironkamwo inyungu. Nk'akarorero urashobora gusaba nk'umwana nk'uko kwa Hana ukavuga ati Imana ndagusabye ikibondo, kandi iki kibondo ni wakimpa, nanje ndagusezeraniye ko ico kibondo nzokiguha kikagukorera. Murumva ko ubugize igisabo ku Mana, ariko kandi ubusezeraniye n'Imana yuko ico kibondo ni yakiguha nayo nyene izokironkamwo inyungu. Canke nk'akarorero ugasaba ukavuga ati Imana ndagusabye umpe ingendeshwa, ndagusabye umpe umuduga, kandi ni wawumpa ndagusezerane ko uwo muduga uzogukorera, nzokunguruza abantu bagiye gusenga nk'akarorero. Murumva ko isengesho ryacu rikwiye kubamwo inyungu y'Imana. Ivyo birahimbara Imana yibonye ko mu byo uri kurayisaba
uri kuraronderamo nayo nyene inyungu y'ubwami. Ariko amasengesho menshi kibabaje dusenga usanga ari amasengesho araba inyungu zacu. Mugabo murabona ko Hana mu sengesho yasenze yaronderamo n'inyungu y'Imana. Yavuze ati Imana ico kibondo nivyo ndakigusavye, ariko niwakimpa nanje ndagusezeraniye ko nzomuguha akagukorera. Haleluya. Nawe rero vuga uti Imana ndagusavye telefone nk'akarorero, ariko iyo telefone niwayimpa nzoyikoresha mu ivuga butumwa, nzoyikoresha mu kwandika amajambo aguhimbaza, nzoyikoresha mu gushira ku butumwa bwiza ku mihora nk'akarorero. Imana niyabona rero uwo mutima wawe ikavuga ati uyu muntu ntariko asaba telefone kugira ngo gusa yifotore, ariko yisaba kugira ngo yamamaze ubutumwa bwanje, ntariko asaba umuduga kugira ngo gusa ugendeshe, ariko awusaba kugira ngo azoyunguruze abandi kuja gusenga, ntariko asaba gusa ikibondo, ariko arakinsaba kugira ngo kize gicike umukozi wanje. Imana muri ico gihe niyabonamo inyungu mu vyo uriko urasaba izoheza ikwishure. Rero isengesho ryiza ku Mana niryo sengesho usanga ririmwo igisabo ariko kandi rikagiramo n'isezerano. Hana yari afise igisabo cyo gusaba umwana w'umuhungu, ariko kandi yaciye asezerana n'Imana ko niyishurwa azoca azana uwo mwana nk'ishikanwa kugira ngo uwo mwana abe umukozi w'Imana. Haleluya. Kandi murabona yuko amaherezo Imana yarishuye Hana imuhezagiza umwana w'umuvugishwa ari we Samweli. Haleluya. Rero nawe igihe cyose uzosenga gerageza ushiremo inyungu y'Imana mu byo uri kurasaba. Kumba uri kusaba umuduga, uri kurasenga uvuga uti Imana narambewe no kugenda n'amaguru mpezagiza umuduga, mugabanza wibaza ikibazo, none Imana niyaguha umuduga izoronkamo inyungu yihe? Imana niyaguha ivyo uri kurayisaba izoronkamo inyungu yihe? Kuri Hana yasabye ikibondo, Imana nayo irabonamo inyungu yayo kuko uwo mwana yaciye aba umukozi wayo. Nawe rero mu byo uri kurasaba gerageza habemwo inyungu y'Imana. Haleluya. Hama icanyuma norangirizako kiranga isengesho ryiza Imana ihimbarirwa ni rya sengesho usenga mu izina rya Yesu. Aka kantu ngoma ndagace ku murongo cyane, abantu benshi bariko barasenga bakoresha izina ry'uwundi muntu, bagasenga umweranda ngo abasabire, bagasaba izina ry'uwundi muntu ngo bari wabasabira. Ariko nabona babwire ngo isengesho rifise mode pass, rifise code Yesu, code Imana yaduhaye ituma Imana ihimbagwa n'amasengesho yacu ni code y'izina rya Yesu. Bibivuga ngo nta rindi zina dukwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Nuvuga ngo isengesho Imana rero yishura ni isengesho riba riri mu izina rya Yesu. Ni rya sengesho ukoreshamwo izina rya Yesu, kuko atarindi zina twahawe mu ijuru no mu isi dukwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Rero iyo uri kurasenga ntuzosenga uvuga ngo mu izina ry'umweranda naka, mu izina ry'umuvyeyi naka, oya koresha izina rya Yesu. Kuko ari abantu benshi usanga mu masengesho yabo basenga mu izina ry'umuntu, bagasaba ngo uwo muntu abasabire, bagasenga mu uwo muntu kugira ngo uwo muntu abafashe kubasabira ku Mana. Ariko nabona babwire ngo isengesho Imana yishura ryiza ku Mana ni rya sengesho usenga mu izina rya Yesu, kuko iryo zina rya Yesu niryo ryashizwe hejuru y'andi mazina yose, ni naryo twahawe dukwiye gukirizwamo. Usomye muri Yohana 14 umurongo wa 13, Yohana 14 umurongo wa 13 turabingene havuga. Yohana 14 umurongo wa 13 haravuga ngo kandi ico muzosaba cose mwizina, kandi ico muzosaba cose mwizina ryanje nzogikora kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Haleluya. Aha ni Yesu ariko aravuga abwira abariko baramumviza, ababwira ati ico muzosaba cose mwizina ryanje nzogikora. Ntiyavuze ngo ico muzosaba cose mwizina rya naka, ntiyavuze ngo ico muzosaba mwizina rya Mariya canke ry'umweranda kanaka, yavuze ngo ico muzosaba cose mwizina ryanje nzogikora. Nuvuga ngo isengesho Imana rero yishura ni rya sengesho usenga mu izina rya Yesu, kuko iryo zina rya Yesu ni mode pass, ni code Imana yaduhaye ituma amasengesho dusenga yishurwa. Yesu yaravuze ati ico muzosaba cose mu izina ryanje nzogikora kugira ngo se ashemagizwe mu mwana. Urashaka kwishurwa? Urashaka gusenga Imana ikwishure? Koresha izina rya Yesu. Haleluya. Kuko izina rya Yesu niyo mode pass.
nico gituma kenshi iyo abantu bariko barasenga bavuga ngo ndabisenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen, haleluya. Iryo sengesho rero Imana yishura, isengesho riba riri mu izina rya Yesu, Imana iraryishura, kuko iryo zina rya Yesu niryo twahawe dukwiye gukirizwamo, niryo ryashizwe hejuru y'andi mazina yose. Nta rindi zina munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Iryo zina rya Yesu niryo rimugurura ibimuga, iryo zina rya Yesu niryo ryirukana amadayimoni. Mwibuke no mu vyakozwe n'intumwa, igihe baza gutangarira intumwa ukuntu zahagurukije ikimuga, Petero yishuye abantu bariko baratangara ati, ntimutangare, iri ni rya zina rya Yesu ritumye kino kimuga gihagarara mu maso yanyu. Byumvikana ko iryo zina rya Yesu rifise ubushobozi, rifise imbaraga. Iyo turikoresheje mu masengesho yacu, aya masengesho yacu arishurwa, haleluya. Iyo turikoresheje mu kwirukana imwe mbi zirahunga. Iyo turikoresheje mu gusaba icyo cyose, aha yavuze ngo icyo muzosaba icyo cyose mu izina ryanje nzogikora, haleluya. Rero ngerageje gusubiramwo ivyo nariko ndavuga mu ncamake, duhejeje kurabira hamwe isengesho ryiza ku Mana. Twabonye ko isengesho ryiza ku Mana ntabwo ari rya sengesho ry'ikilometero, prière kilométrique, rinda gufata umwanya muremure ugasanga umaze amasaha n'amasaha uriko uravuga. Oya, iryo si ryo sengesho ryiza ku Mana. Nubwo ivyo ntabibabujije, ni byiza kubikora kubo bishobokera, gusenga umwanya muremure ntaco bitwaye, ni byiza. Ariko isengesho ryiza ku Mana ntabwo ari isengesho rirerire, kuko Yesu yavuze ngo iyo musenga ntimube nka zandyarya zibwira yuko kubw'amajambo menshi zizokumvirwa. Rero kugwiza amajambo cyangwa kugwiza umwanya muremure mu masengesho sivyo bituma Imana ikwishura. Kindi twabonye ko isengesho ryiza ku Mana ntabwo ari isengesho riri poetique, ririmo amajambo aryoshe aryohera ugutwi. Oya, hari abantu bazi kuvuga amajambo meza mu masengesho, mugasanga ayo masengesho Imana ntiyahimbarirwa. Rero kuba uri umupoete mu masengesho sivyo bikugira umuntu yishurwa ku Mana. Oya. Ikindi naco twabonye ko isengesho rivanzwemo no kwisonzesha siryo sengesho Imana yishura. Nubwo kwisonzesha kudufasha, siko gutuma Imana ikwishura, kuko ndabibutsa ko n'abavugishwa b'Abayali igihe bari mu gihe ca Eliya, ngo barikebaguye birigwa umunsi wose batakamba basabye Imana ngo imanure umuriro, mugabo iyo Mana ntigeze ibishura. Kubera iki? Kwisonzesha sivyo bituma Imana ikwishura, haleluya. Twace turabira hamwe, turabona kandi isengesho ribi ku Mana uko rimeze. Twabonye ko isengesho ribi ku Mana ni rya sengesho riba ririmo kwikunda, prière égocentrique. Isengesho usanga ririmo kwikunda, ugasanga byose uri kubisaba kugira ngo biguhimbare, urondere ibikwizi bigusatisfeza. Twabonye muri Yakobo 4:3 umurongo ibi bivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba ibintu kugira ngo bibahimbare. Nuvuga ngo ibiza biguhimbara gusa, ugasanga biraba wewe, ugasanga biza birimo kwikunda, Imana ntikunda kuvyishura, haleluya. Ikindi twabonye ko isengesho ririmo gukekeranya, iryo sengesho naryo nyene ni ribi ku Mana, kuko birivuga ngo umuntu akekeranya yoye kwiyumvira ko ari kinazohabwa kiva ku Mana. Aho muri Yakobo 1 Yakobo igice ca mbere umurongo wa 5 gushika ku murongo w'7. Ari naho twabonye ko isengesho riri mu bwibone naryo nyene Imana ntigishura. Nabaye akarero k'abantu babiri baduze ku musozi gusenga, umufarisayo yatangura yo kwishima avuga ngo ndashima ko ntameze nk'ujya mutoza kori, ndashima ko je nisonzesha, acava ku musozi atishuwe. Rero ibi bintu bitatu ni ibintu biranga isengesho ribi ku Mana: ubwibone, ukwikunda no gukekeranya. Isengesho rimwe ivyo bintu bitatu mvuze ntigishurwa, haleluya. Tuciye turangiza rero tubona ari isengesho ryiza ku Mana uko rimeze. Twabonye ko isengesho ryiza ku Mana ni isengesho riba rivanzwemo no kwizera. Twabibonye mu Baheburayo 11 mu murongo wa 6 ngo wegera Imana kwe kwizera kwiriho kandi gahimpera abayirondera. Rero nukuvuga ngo iyo usenze ukizera, Imana irakwishura. Ikindi naco twabonye kirangi isengesho ryiza ku Mana ni isengesho riba ririmo intérêt y'Imana. Nuvuga ngo iyo uri kurasenga gerageza urabe ko mu byo uri kurasaba Imana nayo ibifisemwo inyungu. Nk'akarero nabahaye muri Samuel wa mbere 1:11 nukuntu Hana yasenze asaba ikibondo, arabwira Imana ati niwakimpa nanje nzokigushikanira kugira ngo kigukorere, haleluya. Byumvikana ko rero isengesho ryacu kugira ngo Imana igishure ifoko nayo nyene ibonamo intérêt yayo, haleluya, ibonamo inyungu yayo.
turangije tubona kandi ko isengesho Imana yishura ni isengesho riba rikozwe mu izina rya Yesu. Nta rindi zina dukwiye gukirizwa muretse izina rya Yesu. Rero ukaba ushaka kwishurwa, reka isengesho ryawe rirangwemwo no kwizera, reka isengesho ryawe Imana iribonemo inyungu, kandi reka isengesho ryawe rikorwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Murakoze mwebwe mwese mwako murankurikira, ariko imbere ko turangiza reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, twagushimiye cyane ku ijambo duhaye. Ndasengeye umuntu wese yaje kuryumviriza Mana, ndasenge ngo wishure umutwaro wiwe, icyo ariko aragusaba cose Mwami gihwanye n'ubugombe bwawe, reka ugikore. Uzobukoze Mwami, ni mu izina rya Yesu ndabisenze. Amen. Murakoze mwebwe mwese mwanteze amatwi, mwari kumwe na mwene so Landry Bukuru. Nkaba ndabifuje kubandanya mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure Heritage, naho butaha.